wasanga ari waje kweri. Jema dodo yake. Karibu rero. Karibu risanze. Acu bikora cyo ngaha nta numwe ahari. Namahuje na boss bose bagiye. Hama sinzi ko wombwira icyo ufata kujya manda simbe ndakuzanira. Hama nabirenze bagishaka amazi. Amazi gusa? Ego. Nukureka abana y'ujumbura mukunda amazi gose mudakunda utuntu dusohosa nkuko twega waruguru tudukunda. Oya nabirenze shaka amazi mufashe mu mazi. Sawa sinzi ko mufata kinju canke kandi biravana mu mukunda bivanye nayo nkunda je ndakunda kandi sawa Hama chambere nambye ndagushimiye kubona wafashe umwanya wo kunkubitirako kandi abizi ntivyoroshe kuba basi woba basi mu mubare basi w'abagenzi banje kuko hari benshi batashobora kwemera ko no tuvugana siko hari abakobwa benshi usanga bagayana urumva mu muhungu n'ibiki bivaye n'akazi umuntu abakora cyangwa n'ukuntu aba ameze ugasanga barabagaye ariko icyo nogusaba nukuri ntuzuhinduke ku ngingo wafashe yo kunkunda ariko jewe birashobora guhinduka bivanye nuko mbona jewe ndi canke merewe kuko yarageje gupresiza ndavye iwanyu nta kimwe mubuze mufise ibirara hanze no mu nzu je ni umukozi wo mu nzu ngaha nkuko bakunze kuvuga abantu ngo ndumuboyi none sira ndakubaza ushobora kwemera gukundana ubanaye gukundana n'umuntu ava ruguru atagira n'umuryango atagira icepfo ca ruguru nka jewe welcome gukunda k'umuntu ntabwo ari amaronko ahubwo gukunda k'umuntu ni umutima wawe ibyo udafise naco bimbwiye n'ibyo ubuze naco bimbwiye ego ko ikibura ntikiboneke n'umuvyeyi w'umuntu nubwo batamuryango ufise ariko ndazi mw'ijuru afise imana nubwo batamera ufise ariko amaboko yo kurondera urayafise none nimba ufise ubuzima ukaba ufise kira kintu cyose imana uyifise imana ni ibintu byose kubera ko ushobora kuva mu rukundo no kubera mu maronko cyangwa kuva mu rukundo ngo kubera ngo twaje mu dumana mu bose eka bose muzoshira kandi biriya nivyo bavyeyi ntabwo ari byo wanje ndakwinginze ntugire ikindi kintu ushobora kwitwaza mu rukundo rwacu kuko udakura kandi bariya bose babifise ntabwo bahereye hajya ahubwo babanje kurondera ndabizi neza nawe ugakura amaboko mu mutsi ugakora nanje ngakora twese tuzohuriza hamwe nta na kimwe kandi byose bizogenda neza ufise ubwoba bw'iki kandi ufise ubuzima capura mukomeye amaboko urayafise nta namwe mbunda
ubwoba bw'iki wereka nukuri ndakubwira nta kintu gituma ibintu bitandukanye kuko aya marongo tubona ngaha kuri iyi si ntabwo ari yose uzogumana mbega nyamba mbona ukomeye amaboko uri nawe ubuzima nawe kubera ko witwaza ngo witwabana kubera ubukene cyangwa ni uko atamuryango ufise nimba atamuryango ufise ndizera neza ko imana igufise niba ufise imana ugiye kubura reka ndakwinjiza nyumva kandi nyumviriza je kuba naragukunze isi umwanya arataye kandi nawe kuba wonkunda ntiwitwaze ngo niko ndi umwana mugore cyangwa ndi umwana w'umugabo ibyo byose birashira buriya butunzi ni ubw'aba mama n'ubw'aba papa nanjye ntekereza kuzorondera iby'iwanje mu kurondera iby'iwanje si uko noca ngenda kubirya mu bose abifise ya kuko bisaba kugira mu mutwe no kugira jewe icyo nzobasha kwishikanaho nicyo kizoba mu buzima bwanje by'ukuri sanze kuko unkunda ariko ikindi nacyo urabizi ko papa wa kazi barambwiye sitwari yiwiwe ndazi barambwiye ukuntu ameze siyera je ntaco ndi ntaco maze imbere papa wa na mama wawe imbaze nk'ubumvi bibutse bamenye yuko jewe ata muryango ngira eske tuzobaho gute je nawe kutazokwemera kuduga ruguru kubaye ko rero mvise ubutongo bwaho byobo vyataco mu mazi hamwe rimwe ibiro bitanu wimbura ibiro bibiri usanga byose byahombeye ariko hari abahungu benshi bafise amafaranga bafise impangu hano i Bujumbura bakurondera kuko ibyo utombe bakaja gukundana n'abari bafise ibintu muvuga ngo simukwemera ko tugumana je nawe weka nta birebire navyo bigiraga cy'ingenzi nuko usanze ukomeye hamwe ivyo navyo bitwaza vya papa na mama papa na mama barashimanye nizere nanjye ko atari bazazana je narashimye narahejeje nyamara utaraheze je narahejeje abo nabo ndatira abonze kandi narabasha ko muzima bwanjye cy'ingenzi nuko usanze uri amahoro sawa ariko ikindi kintu naco je ngankurira amafaranga make ibihumbi 30 ku kwezi siyera eske ubona nzoyakoresha gute kugira ngo dushike ku mugambi wacu tugire mariage cyangwa twubake welcome kuba ukorera amahera 30 ku kwezi abona amahera menshi kuko nubwo wowe ukorera 2,000 ukarya igihumbi ukabika ikindi gihumbi iyo nayo n'iyindi mpano mu buzima nimba ukora ubika biba ari byiza cyane ahubwo sinirirwa ndakuba ngaha mbona n'imvura iguye ndatashe icyo tumagira amahoro nuko sanze uri amahoro nta bindi twibaze nta birebire wiyumvire kandi ukore akazi neza hama amahera nawe uri kuraronka urayakoresha neza uyabike nanjye ubwo ndi hariya ndafise ibyo ndi gukora kandi nkaho ukora iki ko nzi wiga ko nzi wiga ukora iki wewe niga kuri university kandi university iraduhemba nyuma yo kuba university duhemba ndakora n'ibindi byanje iruhande ntugire ubwoba siko usasira nubwo utashe je ndabona umengo warondera uwundi muhungu ko nta mahitamo ufise umengo nsa n'urikasuka amazi ku mugongo w'imbata kandi mbona ndiko ndabigira umuntu ahubwo niba utarabona n'imvura ikiragwa ntukunyagire ngo ukunyagirire ubusa welcome kujya wabaye welcome ndaguhaye welcome kandi mu mutima wacu ndagiye ariko ndagukunda siyera ntibishoboka welcome ndagukunda ivy'amaronko navyo uwanje naco bimaze nimba umutima wawe kubwira ngo mpeme uzompeme ariko ndabitse ko ata mutima ufise wo kumpema n'amazi wampaye niba yaragiye
umukobwa vema ntashaje ko nta munda y'isi kabisa jewe namubwiye ko atamuryango ufise nta nyokuru nta sokuru nta mama nta papa nta mwene wacu nta mushikanje n'ibyo ashaka kwiga ikintu nzokora mukomoka nkava ngaha mwikaritsiye yagaheje nkigira ku Musaga nkigira kubera hariya ku Musaga kibira kumutakura uko nyina munyegeza ntazomenya iyo wundi oya je nuko hava bana je sinzoza kuja mwazijya mpango zabo jewe atani ikintu na kimwe mfise je nzoguma mu kene nubwo na mama na papa babayemo